twatanguye urubanza no kuvuga n'urubanza aho twigina twongera duhimbaza imyaka 58 inararibonye mu mugambwe ba sokuru aribo baduhaye umugambwe bashoboye gushikana ku mugambwe wabo Iprona ndetse no ku Burundi ku intsinzi Iprona yaronse iyo ntsinzi ica ivyarira Uburundi n'abarundi imyahe yo kwikukira. Rero no musi duhimbaza imyaka 58 umugambwe w'abadasigana Iprona ushoboye kwandikisha ayo mateka maze Burundi buronka agahengwe. Uburundi buroneraho kwiyambura bakava amahanga ikinoko agacinizo k'abakoroni turabiruhuka duheza turonka akaryo ko kwitunganiriza ivyacu kuko muko nabivuze intsinzi duhimbaza niyo yatumye Uburundi n'abarundi baronka ijambo Uburundi baronka nayo kwikukira. None bene wacu badasigana turi kumwe ngaha twitavye urubanza nagira umwe wese mu begeranye mwifurizanye umunsi mukuru mwiza. Intsinzi twigina uno munsi abayituronkeje bari abadasigana nk'uku kwacu. Ibihe turiko turakorera muno munsi bo novuga ko bakora mu bihe bihambaye, mu bihe bigoye. Murazi amakuba, ingorane, umuruho, umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yaciyemwo, nabo bari kumwe kugira bashikire iyi ntsinzi. Hari mu myaka igoye aho igihugu kitari kimeze nk'uko kimeze uno munsi. Nta mabarabara yarahari, nta miduga yarihari, nta matelefone ngendanwa yashoboka. Mugabo kubera ishaka ry'izo nararibonye ry'abo bavyeyi bararaye rubunda, baraheba imiryango ndetse bariheba, baragenda n'amaguru, barajabuka inzuzi zitagira ibiraro kugira ngo umugambwe w'abadasigana Iprona utsinde, maze igihugu cyacu gishobore kwibohora abari bakiboshe, kiraheza kironka intahe yo kwikukira. Uwo mutima waranze abo basokuru niwo bategerezwa kuturanga uno munsi. Imyaka 58 irarangiye, abo mugambwe wacu murazi neza ko aronse intebe 58 kuri 64 zari zitegekanijwe. Twategerezwa gukubitiza agatima membere cyane cyane uno munsi dusigaje amezi make ngo tuje mu matora. Mbega mudasigana uri ngaha ufatiye kuri aka karorero keza kizo ndarangavye, mbega ndongozi y'umugambwe aho uherereye mu ntara, muri komine, ku mutumba, wowe uno munsi wiyumvira iki? Turiko duhimbaza intsinzi yarondewe na basokuru, mu gihe kandi buca tuja mu matora twifuza guhimbaza intsinzi natwe twokwironderera. Aha rero ikibwirwa nicumva, icerekwa nikibona. Turi kumwe na mwebwe nk'indongozi, umwe wese aho aherereye yategereza gukubitiza agatima membere.
mbega kugira nkore ivyo abo bavyeyi bakoze, mbega nipanze gute, ntegekanije iki jewe aho mperereye ku mirimo iwanje, mu muryango iwanje, mu ntara, muri komine, ku mutumba aho mbaye, ntegekanije iki kugira nzokore ivyakozwe n'abo bavyeyi bacu.